natanguye ndandaza amagi ngaha ngeze ndafise restaurant, c'est abakozi ntungishije, bise imiryango ntungishije, ndafise aho nishikanije. Ni kuvuga twese turafise aho dutangurira. None nuzokwiyumvira ko uzoshika hariya hejuru utatanguriye hasi. DETOX ni kimwe mu bintu musanzwe muduhereza ngaha muri The Key House. Yep. Akabirya kandi gahari ngaha nakahe? Bon, ndakora cocktail y'umukiriya nkuko bibona. Twa Sex on the Beach. Iyi yari Sex on the Beach nkuko benshi babibona muri ko ifise aga couleur keza kandi iri top cyane. Umfashe vraiment bavuga gute? Umvumishe. Ndakuvure. Ndabe kuyugo iyo nda yawe yabanuka. Tubabwira rero kuno kameze. Kugira abadashobora kugushika nka muri The Key House bashobora kugakorera iwabo babonye tubikora. Nibabona mu misiza ino ntuze yabamize bakabona ntigihari ndikora nihereza DETOX. Ndakora cyane kandi kugira ngo ushike ku ushaka utegerezwa gukora cyane. Brunch urayigira ku misi ya Mungu. Ariko ko tuzi none mu miryango basanzwe bateka. Washatse kugira kwa Mungu ntitugiye muhira. Kubera iki brunch? Kubera ko madamu wawe atari ngaha ndamugire mu kibanza gatoya. Ndagweke. Wow, queen ani muri doki bantu b'Imana. Bisigura kuri itaza kugira ngo bamenyekane. N'abakora umuziki kugira ngo bakuremo umusaruro. Jesse ni nkora umuziki aramwige mabona yuko umenga ubwiza bwiwe nibwo buzotuma ashobora kuba umuboss. Mwebwe mwavyumvise kare kuja ku kivi. Umwige mabona yuko niyimakiya akagira shopping nziza hama gatemberera ahari umuboss nawe azoca mu ka boss umubwira iki? Mwiriwe sange mwaramutse bivanye na muherereye. Jewe nitwa Juste Gael. Kedro from Orasha, ke Black Machine Black beyond the camera. Tumusanze ndakubwira ko turi mu kibanza ciza, turi muri The Key House kwa kuri ahandi urifuza uba wifuza urufunguruzo rutuma ubuzima bwawe bugenda neza. Uba wifuza kwa kuri ahandi ahantu ushobora kuronka ama service yandi yose wamukeneye kugira ngo bigende neza. Kwa kuri ahandi nje kukwereka umuririmvyikazi yakwiye amaboko mu mpuzu agahera ku magi. Ubu ageze kukabare keza ushobora kuza ukaronka service zose wifuza kwa kuri ahandi igifungwa ciza gushika no ku kinyobwa muntu w'Imana. Ndabura yuko jewe ndi muri The Key House bagura ati eat meet drink mwama mumva mu biganiro vyinshi tubabwira ko turi muri The Key House aho hantu he tukababwira ati turi mu Kabondo neza na neza ahatarengana ama escalier ko kuri aha niyo ngomba ndabere kuro munsi mubona ico kibanza ciza ushobora kuza ukaronkera haba ico gufungura ico kunywa eka vyose ukeneye harimo na vya bindi bituma uhaje keshi babandi bari mu bawumize bihera hore no kuvuga ngo wewe ujya mu kabare keje ngo nico gituma ufise imburoje ariko hari akantu bita DETOX muraza ukabona kwa kuri ahandi imisi yose bama bagufitiye imisi yose y'Imana bafise ikintu bita brunch kwa kuri ahandi murabona ibifungurwa haba ibitetse mu nkono canke naho ibigizane ibiciye ku mavuta hari kwa kuri ahandi nabura ko aha niho duhereye mu kaye gato tugomba tubonane na MEILI The Key kwa kuri ahandi iyumvire kuva kudandaza amagi ugashika kuri runo rwego kumana natwe Jesse ndahindura nitwa Juste Gael Akabirya from Orasha ke Black Machine Black beyond the camera Tumusanze kwa kuri ahandi. Ko nkuko meje kuyikubwira ndi kumwe na MEILI The Key ndakora musa MEILI. Bien. Niza kumeze neza. Meze neza ndashima. Nariko nababwira ko turi muri The Key House. Yep. Iwabo n'umunezero. Iwabo n'uburyohe. Aho mwama muduhereza ibintu vyiza cyane. Bandamukiriza MEILI. Ndaramuje cyane abakunzi ba mukubito. Abakunzi ba MEILI. Shala. Queen point idasanzwe. Aho uri mu bikiga MEILI. Bon, ndakora cocktail y'umukiriya nkuko bibona. Twa Sex on the Beach. Ifise orange, iyi ni jus d'orange ikagiramwo na anana na vodka iyo hamwe na grenadine voilà.
Wow. Ariko mangene kumenya bari bamaze imisi bambaza ati MEILI ari hehe narabwiye nti nzomubazanira ndabereka ibintu yirirwamwo. MEILI abantu baguma bari ku reclama umwanya wose inyuma ya Born to Shine bariko barakubaza cyane ubivuga kwiki? Well, gasi niko ndasangana Jave. Nyuma ya Born to Shine ko jabo ariko mba niko nisanganye. What do you guys think? Write in the comments tuze kuraba rero kunako ndasangana. Si no gusangana mbega no kugirana. Faut voir kwanze gusangana ico bisigura. Yego. Kuri je gusangana no kwitahura. Gutahura ishuri no kwigirira icizere. Donc je muri je ndafite icizere yuko I was born to shine. Kandi ndizera ko umuntu wese yavuze kugira akayangana. Murashaka kuba mutambona muri bijya mumenyereye ko mbonamo muga nkaba ndi mu bindi. Kandi aho ndi nkaguma ndi konda shining. Sawa. Ariko mangene kumenya tuvuge ko MEILI abona ko yo shininga cyane hanze y'umuziki. Well, before you mumenya nk'umuziki narifise ubundi buzima. Yego. Kandi jewe umuziki kuri jewe hariho kugira passion no kugira iyo passion kayidevelopa. Imbere yuko ngira umuziki nasanzwe nkunda ibintu bya restauration. Donc ari gukora utuntu tw'ama cocktail, gukora guteka, hambavu yo kuririmba. Donc novuga ko naragize ibakwe yo kuba multi talent. Donc izo talent zose naronse nkagomba kuzibyaza umusaruro. Kandi nkaba narize business ikintu cyose nkora ariko kibyaza umusaruro. So umutse ariko murambona ngaha nuko mandi ko ndakorera muri bibindi. Ndibaza ntawe waje muri The Key House ngo arondere MEILI ngo amubure. Nari musi no. Ariko murashaka kwa mwarambuze mu ndirimbo bivanye nuko kugira ukora izo ndirimbo ubanza kurondera amafaranga. Nanje nkaba ndiko ndarondera ngaha. Wow. It gets me. Yeah. Ariko nkene dusubire gatoya mu rugendo rwawe. Imbere ko dushika mu muziki. Runo rugendo rwo gutahura business. Rwatanguye ryari? Wiyumvise ryari yuko uno muhamagaro ari gwawe? Kuva ni muri Chine ndazi ko benshi bamenye nyuma yo kuva muri Chine. Yego. Nakoze mu kabari pendant 8 ans. J'ai toujours aimé guteka, j'ai toujours aimé gusangira n'abagenzi nkuko mubibona nzi ko ndasangira n'abagenzi. J'ai toujours aimé gukora utuntu nyene twiwanje kudependa gutepanda kuri jewe jenyene. Donc navuze ati comme ni de business batugisha ati impano yawe ni nayo ingabire yawe ni nayo ushobora gukuramo umusaruro. Niho rero havuye gutyo oye ndaza mu Burundi muri ya rêve yanje namye mfise uretse kuririmba ko kuririmba nabikora ndabikuze kandi bari bandungize kugira ngo nje kwiga amashuri. Amashuri hanini ari kugira ngo nze develop. Natwe twabigisha batwigisha avuga ati ntidukeneye ko muvuye ngaha tuzumva ngo murakorera abandi bantu. Ushaka ko mwikorera mwenyene. Bamwe batwigisha kuba your own boss, to be your own boss. So niho rero byavuye ivyo no mu kuririmba biraza mbona yuko gusa ko investinga mu muziki ngaha mu Burundi ari ikintu kitoroshe cyane vu que ushaka gushamwa uburyo bwinshi ugasanga nta birenze uri kuragarura. Donc I had to focus ku kintu mbona kiri rentable par rapport y'ikindi arico ngaha arico ngaho nyene mbangene kumenya intango urugwaruka kandi ruri kurakura amaboko mu mpuzu. Namo nababwira nti kino kiganiro tuko dukorera muri The Key House. Iyo umuntu avuze The Key House atahura iki? The Key House d'abord bivuye kuri The Key ariyo jewe. Hama iyo house yaje nuko benshi barabizi ko nahora mba ngaha imbere yuko entreprise ikomera bien sûr. Jewe name ndo umuntu nkunda gusangira n'abantu kujya nayo kubwiye ndo umuntu kuva nkiri no muri Chine narateka nkamagara abagenzi tugasangira canke ndosakana ubwo ati nimze musangire natese canke bimeze neza kwa. Rero abenshi kubera ico kintu cyane cyo kumenyera dusangira bamavuze tugende guciringa kwa MEILI nawe sinashaka ko babwo bumva MEILI navuga ati basi kakazina kakandi kanyuma kiyongerako ariyo The Key mbona kukongerako turi kwa The Key House canke turi kwa MEILI. Turi mu kibanza ciza ikibanza ubona ko kimaze iminsi gihurumbirwa cyane. N'ubuhinga muhinga muri ko murakoresha kino giye kugira ngo abantu babahurumbire cyane. Well hari ikintu bavuga ngo ibikorwa birivugira. Buriya iyo maze gutanga service imeza neza nta n'induru nyinshi ubukeneye kubishiraho. Niyo mpamvu mutakunze kubona cyane ama poste ngo yagira The Key House hari gema ndi busy bivanye nk'ibindimwo par exemple na telefone fise ndazi ni benshi bandonda basanga sinisha ama message yabo ku mwanya. Yego. Nuko mba ndiko ndakora ibindi. Pardon gatoya duhamagara mu serveur kwera commande yaheze hama tubandanye ikiganiro.
Merci beaucoup, stay tuned. Il y a les Sex on the Beach nkuko benshi babibona muri ako ifise aga couleur keza kandi iri top cyane. Nuko iri top ko kuri ahandi turacabana tubereka ivyiza vyo muri The Key House. Ko kuri ahandi turi kumwe na MEILI The Key. Yo nabwiye ki tahura urufunguruzo bantu b'Imana. Urufunguruzo rwo munezero ruri ngaha nyene mu Kabondo. Mukanya turakubwira ibikurikira. Uraje gukora sex on the beach. Sex on the beach? Sex on the beach. Ah, sex on the beach. Ko twakuze tuvyumva nabo. Okay. Uraje gukora sex on the beach. Ego. Bava ngo no musi gabasha. Tugomba baduha ikiganiro cyitwa ngo parlons cuisine. Oya, mwasanze ku kazi. Ego. Ni benshi amabaza none MEILI yagiye hehe? Ego. MEILI n'umuntu ari DETOX ngo ibintu byinshi. Donc abara bibaza ngo MEILI ngo yarazimye canke yagiye ahandi no. Bereke ko mba ndi muri ibi kandi navyo ndabikunda kandi cyane. Yego. Ababizi barabizi nico gituma mvuga ati ubunze arabizi. Yego. Ico ndi kirazi so. Aha nandi ko ndakora detox. Detox singeno kivuga. Ni ni genre ya cocktail nyene jus mugabo irimwe amalégumes. Ikundwa cyane ngaha muri The Key House cyane. Detox ivuye muri ku desintoxa amadeshe tuba dufite mu mubiri buriya amadeshe hariyo ayasohoka n'ayandaguma mu mubiri rero muri kugira ngo umuntu ashobore kuyasohora hariyo niba ndi bakonseya ko kunywa amazi menshi manger des fruits et légumes kugira ngo ugire amagara meza donc ngaha ndafasha babandi bataba bafise umwanya urabona yuko hari ababura umwanya wo gufata utwo twamazi twabo canke utuwe donc ngaha ndakunyarukiriza mfise imashine ibinyarutsa cane nk'ubu uyengira nkore yitwa yifasha kugira ngo ugire amagresse usohore amagresse yo muntu ibinure voilà ibirimwo anana ikagira concombre umucungwe na gingembre n'indimu nivyo nkoresha byose wabagabo bafise amazi canke isukari shiramo nta mazi canke isukari jamo no muri concombre rero harimo amazi menshi cyane nivyo abantu batazi kandi concombre ni amaso arera babandi bagira ama migraine birafasha cyane komameni ku mutwe yego birafasha cyane aussi la digestion twese turazi ngene bino bibabaza wafunguye n'ushobora kudigera neza iyo ufata ama detox biragufasha cyane abantu bakora kwa constiper rero n'umuti cyane gose kandi detox ziri ubwoko butandukanye il suffit juste de mélanger icamwa cyo ukunda ukakivanga na légumes comme ça ubufashe légumes na fruits en même temps aho rero légumes iri he légumes none si concombre rega na gingembre nayo nyene niko n'intuze ni légumes na citron ni légumes donc ni vya binye bidufasha kandi byose yabumva bifite amazi naturel uzurabe niyo abantu kenshi bagwaye bakubwira ntufungura amavuta ntufate ibintu nyene ndazi bya bintu bimwe ibisukari byinshi rero umuti wa byose kugira uzokwirinde ibyo bigwara byo muri kazoza nukuza ura desintoxa umubiri wawe uti rero umuntu akeneye kugira amagara meza detox niwo muti cyane gose detox ni umuti kandi turamaze imisi tuvyumva bisigaye binateye imbere ubunye nta bantu bagifata amakafe cyane kuko caffeine nimbi ubunye abantu benshi bafata amazi mu gatondo canke bagafata ama detox kugira babandanye bakuramwe ayo madeshe navuze yuko cafe ari imbi kuko nayo nyene ndayidandaza bisigura yuko de temps en temps ukaza uribuka yuko umubiri wawe ukeneye gusohora amadeshe muri ko murabizana ndazi mukaya mugoma mugakore mutwereke ingene bimeze abakiriya bariko baragasaba na hariya navyumvise ariko muravye ino service ije ngaha vuba abantu bariko bayakira gute muno mwanya muto abantu bayakira neza d'abord kuko je ndabikoresha cyane ndamaze kubona ama resultat nabo nyene barabibona bisigura yuko biroroshe gukonvenka umuntu ku kintu yiboneye n'amaso yiwe ko kumubwira gusa kugira umubwire je narigeze kuba struggling na digestion na problème ya digestion bijyo nyene bakuravuga muga kuva aho ntanguriye detox ashnaha uravyumva nawe icabona kindi cya kabiri cyo gufata detox no mukameraman wanje murabona ko ubu yagabanuye ibiro kabisa baragereranye surtout napo
hari abantu basuragoringa ku bintu by'ibihere ugasanga basaba ibiherehere byinshi mu maso buriya si ico wisiga ku mubiri ahari nico ushira muri wewe erega abantu nabwiye ate bijya si biherehere hari biherehere bisanzwe ukabona ko ari gihere ariko ari ikintu usanga umenga ni karabasase mbega umushize mwizigo nyinshi mais c'est vrai buriya bifata neza subira ngo kwisiga amavuta ngo arenze canke iki buriya nico ufungura nico gigutuma ukayangana rero kunywa amazi menshi buriya nta detox isumba amazi mugurazi twese amazi kumenga n'umutsi uturasprad umva kunywa amazi menga nta sosa menga nta gunye menga mugabo umva detox harimo ako kajuju akano ko gusosa kandi kari naturel hakabamwo iyo legume urumva niba igufasha kugira ngo ugume umeze fit nawe kandi kuri wewe ibo ndagukorera nawe nta kibazo gawe urandi none nka wewe ndacyari hako byose genda ndumwara wa deki ndode amahera gahe waba mama bazaho nyine ngo MEILI yagiye he ndone amahera ugira ngo muziki ngaruke nyene muzi neza ko nabo monya barundi hakubahe byamweshere waramenyereje bizi ubaza uruteka Urumva rero niyo mpamvu rero ushaka gufata umwanya munini nta mutariko murambona kubera ko nyine mba ndiko ndikazano ndiko nditazi ego muri kino gihe turafise ugwaruka rwinshi usanga rutinya ati sinotangura birazimvye sinotangura ubunyene noca mpomba ariko kubabona umenga mu Burundi ntibikunda yuko iterambere rikunda nta gukora biragoye ubivuga kwiki buriya muri business ico barakubwira yuko ubanza kwizera ivyo uri kurakora kubera kino risque yana rien ni risque uri kurafata kuko nubuzi ngo bizogenda gute ni nka kwa kundi uvyuka ukagenda mu vyiwawe utazi ngo uri bugaruka uri muzima canke ngo jo bivya hawe hameze gute muga rero buriya ugira ukizera hama ukabandanya ushamo ingufu ukabanda wiyemvesita muri wewe nyene wewe uri kuvuga ngo mu Burundi ngo nta kintu bya byose ni mu mutwe c'est dans la tête urugwaro kuri kurakora ego intango iroroshe intango niyoroshe niko mama bavuga kandi bavuga ngo umuhindi mushasha uravuna amababa utera amababa hari gihe vraiment vyanka kumva umenga woreka ariko igikuru nuko utareka nyene ukabananyiriza wo dusanga izi ntaye yaho vyase ariko uravuga ati reka mbandaye kenshi cyane vyaranka burana ufise abakozi benshi mfise kuri hiyo nzu mfise kugira iki hari gihe abakiriya batama buzuye ugasanga ibintu ntivyama biriko biragenda neza bigasaba yuko urinda kuja gusaba ingurane kugira ngo ibintu bigume biriko biragenda neza kuko hari abandi baba barindiriye kuko naho ushuguma bereka yuko ndahagaze cyane gose so nivyo gushima Imana ko namafise abantu banyizera bizera potentiel yanje bashigikira donc iyo vyase ndasabona ishimikiza ugasanga biriko biragenda neza ari je shima Imana ko ubuye byose bigenda neza atari umuntu umwe ndindagora ego turi nganyene turi mu gihe ugwaruka gose muhora kubwira ati ndafise imigambi ariko waje kuraba nivyo paeje irahari ariko waje kuraba usubiye inyuma atawukwavariza hari ihingurane biragoye we vyaroroshe ikibazo c'abarundi bashaka gutangurira no sikuvuga ko ngabaye abarundi hari abantu mvumenga ashaka gutangura kuri hejuru alors que hariyo hasi je nageze gukorana ikiganiro nawe uvuga ko natanguye kudandaza amagi benshi baravyasa ariko ababizi barabizi bibasubiremo wavyumve neza natanguye ndandaza amagi c'est pas moi nayadandaza nayifise umuntu ankorera n'ubu naho yo bari muri commentaire n'umufana wanje arashaka kubihinyuza natanguye ndandaza amagi ngahangeze ndafise restaurant c'est abakozi nungishije bise imiryango nungishije ndafise aho nishikanije ni kuvuga twese turafise aho dutangurira none nuzokwiyumvire kuzoshika hariya hejuru utatanguriye hasi nuzotinye kudandaza izo tomate nuzotinye kudandaza kuba mu agent wa limikashi bajya nibo bavamwo bakazovamwo abantu bakomeye cyane ni gutangura hasi ukagendera duga bukebwe nanje sindanashika nabata turacari ngaho nye kuva kugucuruza amagi ukabugeze aho uronka kino kibanza ciza mu kanya nza kubereka bitwara kiguzi kingana gute le temps na patience nibisaba kuba patient mu byo uri kurakora byose hama ukizera ukakora ibintu bikunze kuko iyo umuvuga ati none mbona abandi bigeze gutyaye uri agomba kuraba inzira yiwawe hama ukaguma n'ikizere rero ko nene bizogenda neza ariko aravuga ati ndi kubagaba inzira yiwanje inzira yiwanje nayo turazi ko umuntu yuzuza uwundi yumva yuko umuntu agirira uwundi kumwe abarundi babivuga kandi umuntu akwiye kuraba uwundi nyene
iyo umuntu akwiye kuraba ubundi mugabo utitayeho ngo ariko akora iki ngo nanje nigeza gukora iki buriya urashobora kuba ushaka gukora ivy'iwiwe bikakunanira wasanga ahubwo wari ufite ivyo wawe ugomba gukora kandi byawe ugenda neza washatse kwigana uwundi kabira aho byose agomba kurikira iki kuri detox hagira hakurikire ko ndayiko nukuguma noza ibintu kubera ifo kuguma uri propre detox comme tuba tuko tura detoxa donc faut pas ko tusaza ukashamo yandi madeshe you have to make sure ko usa neza mu ntoke kugira ngo ntihajemo ayandi ma microbe harabama kubona kuri clip video bakibaza yuko udafata umwanya ukora ibi bintu ukoresha iyo mbuga itari rimwe na rimwe mu gutangura ushobora gusanga warigeze no kwikata c'est vrai jewe nibaza ko ndabikoramo cyane wanashaka n'abakozi banje byinshi n'ibyo ndabibereka ariko tugaruke ishusho y'abastare ku marezo sociaux abantu babakurikirana mwebwe babwira iki na cyane ko rimwe na rimwe usanga bashobora kuba bafite irindi shusho kuri mwebwe abantu badukurikirana bon kugira umuntu d'abord agukurikirane nuko aba afise image agufisemo canke ari ico ariko yakwigirako gusa nuko nyene rimwe rezo zirabesha no kumenya background y'inyuma y'ivyo bintu d'abord kuko ari aba bashaka kugira nk'ivyo kukwigana urumva basanga ni handi nyene bariko baragwira nkuba ari umuntu akora muri kibo gaca yishiramo ati umukobwa yitwa MEILI ngo ni barishima nta muntu barishima ngo na muntu numwe na umwe mwenyewe niberenga ndiko ndatafuta maisha urumva uwo mwanya kuja mu birori nawe ngira ndiko nirondera ubuzima bw'iwanje hari n'abandi bazi ko wicara muri kanapu urindira ivyo umukozi azana kumbe wirigura kwambara ngaha jewe asha nguriye hariya ugira uteka bera muhaye ply yose kandi that's ko yishaje ndavyikorera turabizi umuntu agira yavuye niyo ariko araja i detox ni kimwe mu bintu musanzwe muduhereza ngaha muri The Key House akabijya kandi gahari ngana akahe akabijya ni byinshi Gael nawe we uza ngaha kenshi mama muko murakorera ibiganiro urabona abantu baza ngaha kuntu bameze ivyo dutanga service urabona ingene imeze kamwe ndazi niho bukorera ngaha ari ibintu bya fake alors ngana naje gukata ama ingredients nkeneye kuko mwana ababwiye ni anana na concombre na gingembre n'indimu n'umucungu bose ngaca ndabishira hamwe mu mashini yanje namaze kuyicomeka acha naza nayo igacisigara ikora akazi yayo ise partie irekura amadeshe ivyo taba dukeneye kuko iza kuza imeze nka jus ita isyeye atakindi kintu irimo hanyuma ayo madeshe asigaye ashobora kuyakoresha ikindi kintu si tu veux hari abakoramwe amakeke vu ko hari abakunda amanuze yari naturel ategiyemo ibisukari kasha muri fu gashaka kuyafungura uko mubibona ngaha kwizana ya madeshe rero voilà byose tukabivanga ahangira ndabereke à quel point aya mafu yose afise amazi menshi mwabona umenga no tuntu dukeya ariko raba nk'ubuju ivuyemo yashaka kugira nk'ikirahuri cyose izura nk'ikirahuri cyose ata amazi washizemo atandika ikintu washizemo kandi akaba ari ibintu biri naturel gusa aha rero bigaca bifasha umuntu kugira ngo agumane amagara meza kugira ugira agapo keza nababwiye yuko burya bavuga ngo ubwiza buca mu kanwa nibibaba ariko baravuga nta n'ibirisi amafiriti si mayonnaise oya naturel bio faut manger bio c'est ce qu'on dit voilà nama nabibabwiye nti mukabona MEILI asa neza afise agasura nk'akababikira kumbe yihereza detox ivyo vyonyene Gael ibintu byinshi gahaye dukora vu que mbashaka gupartager buriya influence si amafoto gusa si izo ndirimbo gusa no kuza ndabereka ati kubaho neza kugira amagara neza ubigenza gutya navyo nyene nibaza yuko ari muri bifasha muri babanje bankurikirana bataraba gusa umuziki wanje hari abandi bakora umwuga nk'uwiwanyu ubu novuga ko ari muri review wa mbere mbonye business yawe muri kino gihe mba nkeneye kumenya kwabona umenga no kwifunga ni kwinyegeza abantu nta hambere wewe ko wahereye ku magi ubu kabugeze mu kibanza ciza nk'iki ca The Key House nta hambere wovuga ngo urifungira kandi mukabara ari muhurira n'abantu bose abantu bamwe bavuga ngo MEILI yarabuze sinigana ndabatahura kuko imiryango yuguruye mbona abantu batandukanye nta muntu n'umwe yaje no munsi agarukeje
n'imiburi buri ari n'imisi ngaha hataragaruka kandi hamara abantu batandukanye donc nta kwifunga kuri umuziki birakunda ko ufatanya na business si ikintu coroshe urumva Gael si ikintu coroshe na gato vu que bisaba kwitanga bikwiriye shopi ashaka ikirahuri yakiri inyuma yawe aha ko karekare voilà si ikintu coroshe Gael ego cyanda kuzanira uvuga rimwe nkumva kabiri urabona si ikintu coroshe Gael nawe ndabizi yuko kuva ugiye mu rugo ndazi ibiganiro ngo nikubitanga nkakera ego urumva bisigura birasaba kwitanga cyane surtout iyo hamaze kujamo nibindi kuko inyuma hambavu yibi MEILI rafite ubundi buzima bisigura yuko rero wa mwanya bajya bandi baba bafiseho kuja baja mu studio mwanya wose canke abafata amavoyage kugira baje gusohora indirimbo usanga jewe atawundi ko ndaronka cyane vike kugira ikintu gikore neza bisaba kwitanga cyane ego mu bindi bihugu sinzi ko mwataye ikibazo cy'uwanje haba za Amerika usanga abaririmbyi bafise ama marque yabo bafise ama business yabo baboneka ariko mu gihugu cy'u Burundi nivyo ama business arahari harayo tutazi harona yani nyene uvuga ati rero nk'uyu muntu abura business gute kubwawe mba nkeneye kumenya umuririmbyi kutagira indi business iri ku ruhande yo kuririmba birafise ico byimwicira mu iterambere d'abord kubura umuririmbyi utagira ikindi kintu ku ruhande uba uri kuricira carrière yawe kuko ntushobora gukora umuziki udafise yindi investissement ku ruhande ibaze nk'ubu uye sindiko ndivugira haraje undi muririmbyi runaka wo hanze akeneye collab nufise n'umudugo wo kumudeplace none wumva azoguha umwanya ryari nufise n'ahantu mwakiriye azoguha umwanya ryari bisigura yuko foko wiyinvestisa muri wewe kugira ngo ugume wagura karere yego hari ikintu cyama kiba ngaha ku misi ya Mungu ikintu cyitwa branch ego tubwire biba bimeze gute ivyo navyo branch ni ikintu cyamenyekanye ngaha muri The Key House haba harimwo ibintu byose branch ivuye muri petit déjeuner na déjeuner, breakfast and lunch. Donc voilà, ni kuva amasaha ya saa 3 harabashika saa 4 bivanye naho baba baviriye mu bikorwa byabo by'imisa. Ariko tugaca tugeza 15h. Nagenda kumvisha Gael ukuntu kano karyoshe. Ego. Kugira ngo ushobore kubivuga byoroshe. Kwindi mpwemu idasanzwe. Kwindi mpwemu idasanzwe. Kumpwemu yera. Ego. Umfashe vraiment. Bavuga gute? Umvumishe ndakuvure ndabe kuyugo iyo nda yawe yabanuka oyaje hari abantu bamaze imisi bambwira ngo sigaye ngo nazanye imburujo ngo ndafise inda mu bisanzwe ndimwe ngo ndafise imburujo ndibaza murabona ko atayo mfise niyo no wana yivise amosozi y'umugabo atemba ja mu nda uti na amosozi menshi rero amosozi y'umugabo atemba ja mu nda reka numvurize mukace garuka tumira mate mukanya cyo tugaruka urabona cheers squad cheers urayibona nawe arangiza umusitari ndakamererwa neza hewe utaje muri The Key House ntuzusubire kumbwira ndakora tubabwira rero kuno kameze kubwira abadashobora kugushika nka muri The Key House bashobora kugakorera iwabo babonye tubikora wow karamirika magara muna adeparase kwindi mpwemu karamirika kameze neza abantu b'Imana karasosa ndakamererwa neza urabona ko kuri ahandi brunch ni ikintu gikomeye cyane ariko ndabibutse yuko nibabona mu misiza ino ntuze yabamize urayibona bawumize urayibona bakabona ntigihari ndikora nihereza detox ko kuri ahandi ndabubira ko byamaze komera cheers queen poem idasanzwe bakaguma babona ngo MEILI ngo yabuze gute ari ku kivi ko kuri ahandi uko MEILI ubu hari umwigeme yifuza kuba nkawe ageraho ugeze cyangwa na harenge yo kora iki nukora cyane buriya je negira confidence kugira nite The Key nabadi ndugurura kandi ndugara nta muntu numwe ashaka nishizemo ikintu ndagikora rero nawe wihaye pen uvuga ati don't give up wihaye pen yo gukora ico kintu hari abakora za makeup hari abadandaza business twabo online hari abakora utuntu twishi dutandukanye surtout abakobwa bo bariko barakora kandi ikintu kiryoshe kera ntitwabibona ubunye two turabibona biraryoshe hari abadandaza bijou utuntu akantu kose ubona yuko ufise umuhamagaro uriya na president wacu yavuze ati umufuko wose uronka iki n'umunwa wose uronka icyo ufungura voilà nawe wacuza na branch kugira baronka icyo bafungura kwanza
Voilà, I make sure yuko detox mwama muyifise, I make sure yuko mwama mufungura mumeze neza. Kugira muronke ingufu zo kugenda kurondera iki? Dorazo. Turacari ngaho nyene. Meili, uri kura bitubwira. Brunch urayigira ku misi ya Mungu. Ariko ko tuzi none mu miryango basanzwe bateka. Washatse kugira kwa Mungu ntitugi muhira. Kubera iki brunch? Jewe ubundi ikintu cyose ndagigira nirabiyeko. Jewe muburavye nkuko nkora ndakora cyane lundi gushika dimanche maninga kuva mu gatondo urabizi yo uje mu biganiro turamananga ntabasanzwe bifise umuryango navuga ati wa mwanya wo guhura n'umuryango wanje kandi ifise restaurant afise ikibanza reka nze ndakora akantu n'abandi bose bavyungukiremo kuko ndazi ko benshi basuragoringa abakozi bagiye gusenga ugasanga abakozi nibatetse baba oblige yo kwitekera canke bakaja handi hantu. Donc nashatse gufacilita babandi baba bahaye umwanya abakozi kugira baje gusangira canke babandi bataronka umwanya wo gusangira na famille yawo baze kugira bahurire hamwe bashobora kugasangira canke abagenzi batigera bahura iyindi minsi ugasanga dimanche basi umwanya wo guhura bakaba ari The Key House amerewe neza. Ugasanga umupapa nta mwanya yigira aronka yo kuganira n'umukenyezi wiwe. Umenga ni president association atowe manda itaragera gwera ntasubira kuguma yiyamamaza pe. Ubuzima bw'uburagoye naje ubwanje umwanya urangora. Nico gituma umuntu atambona pete ku ma réseaux sociaux utamone iki ndakora cyane kandi kugira ngo ushike ku ushaka utegerezwa gukora cyane. Rero hari gihe wibagira famille alors que mubisanzwe famille yategezo kuja imbere. Donc utegezo kohereza wa mwanya kuko ni nabo dukorera ni nabo turonderera utegezo guhereza umwanya famille yawe akaba ni muri bibiri n'umunsi umwe basi pendant la semaine. Donc je nabigire nirabiyeko muri umwanya unyorohereza kuganira na famille yanje no organiza ibindi bintu apart y'ubundi buzima bw'umuziki canke kubandi ngaha nka ndazi urasanzwe ufise muhira guhindura ikibanza ukaza ukicara n'umuryango ahandi hantu atari muhira birafise ivyo bituma birafise ico bitanga mu musaruro mu kiyago ciza c'urugo. Well muri business needs baratwigisha networking no guhura n'abantu batandukanye kuko ku munsi I believe ko umuntu wese agomba kwiga ushobora kubutigira mu ishuri ariko ukigira no mwibarabara ni byinshi tugenda turamenya ku munsi rero kubandi ngaha mpura n'abantu batandukanye ibyiyumviro bitandukanye ari naco gituma mubona ngoma n'improvinga ndazi gahere ko watanguye ngaha ispamitse ku munsi utera untangaza uno munsi Meili arakora iki eje agatana ikindi iki gihe gwazavuga ngo basize amarangi niyo ko vyari vyiza bahinduye gute bagaca bampabura cyamvuga nti uyu muntu aviza l'excellence ego bemeze uko abajene bamwe turafise intambamye rimwe na rimwe bivanye na kompanyi wabo tujana nabo mbega kugira ngo dushike mu mbona kazo 2040 ugwaruka dufise uruhara rwagwahe kugira ngo dushike burya mbona kazoza buriya nitwe bose bizeye nitwe citegerezo cyabakuru bacu bajya badukurikira avuga ati kameme ibyo tutakoze abana bacu nibo bazobikora rero dufise ikintu kibe gusa kutaba disappointing nabuze ngene ndakivuga kutaba maramazi ego ni kwindi mpome ndasanzwe ubakurikira iki Meili hari abakinya bashaka ego twabisire kwindi mpome ndasanzwe nuko rero imvura yacigwa ngira iko murayibona ngo ayo masanamu turacari muri The Key House kwa kuri ahandi n'abantu turabona ko bahejeje kwihereza ibifunguko kwindi mpome ndasanzwe ariko imbere yuko mwana mutubwira ibindi kwakuzi ba cafe hari ibintu bikomeye ngaho ibintu bitwa cafe americano cafe africano cappuccino cafe macchiato ibaze uribona bagakubita ga cafe bagacishija kwizira ry'umukunzi wawe bakandika ati honey kaerisha abari ibintu bikomeye cyane nuko Meili twaba tubabwira ko bimeze neza kuri kiriki. Well kome abakiriya babaje kwisereva ego bazovuga ngo mukiriya n'umwami ego turarindira abami bacu n'abamikazi baraheza tugaca imbere yo kudebarasa natwe twadushonde bien sûr ntaca mbicabona cha bino bintu nama nihereza kenshi taje duprofitiramwe donc tukagenda turadegusa ko twagiye turasigarura byumva nawe ego kwini mpome idasanzwe ariko nama nababwiye ati The Key House iringa mu Kabondo ahada rengana ama escalier banihenze cyangwa ari ikintu wokongerako oya nivyo benshi niba hazi kubera yuko kuntu umenga hari nyegereje
ariko ni barabara nyene rya rija kuri Misevio. Ego. Côté Misevio. Ego. Rija Tempete. Rija Tempete, voilà, pavé ya mbere. Ego. Rue Gihungwe. Bugenda handitse ko amavuni atandukanye. Yitwa Gihungwe. Noneho ugishika ucubibona ni hafi cyane. The Key House, ubona pancarte ya The Key House. Ara mwige mabona yuko umenga ubwiza bwiwe nibwo buzotuma ashobora kuba umubosi. Mwebwe mwavyumvise kare guja ku kivi. Umwige mabona yuko niyimakiya akagira shopping nziza hama agatemberera ahari umubosi nawe azoca muka bosi umubwira iki? Buriya wese asingere biyumvira. Ego. Bon, ariko ubwiza burahera. Ariko amahera kandi araryosha arayo wironderera. Cyane gose. Uramenya ingene uyabiriya, uramenya ingene ya spending ko chaque goutte d'argent aga bera uvuga chaque goutte kuko imaji cuya cawe. Uramenya ingene urikoresha kuko ubuzi ingene yakugoye kuronga. Rero ubwo bwiza uba uri kurishimiriza simvuze yuko utakwiye kubigira gusa umwe afise weyiwe kurondera amafaranga I don't know. Mugabo basaye amafaranga wayaronse ukamenya ingene wayainvestinga kugira ngo ushobore kwiteza imbere muri ki canke kiriya. Biriko bigenda neza. Umwigeme ubu watubwiye ko ariko arahaguruka ariko arakora. Mufise amahirwe menshi kuko mwebwe mufise n'imisi yanyu myinshi cyane yo kugira Duhimbaza yani. Numvise byavuye muri lisansi. Oya ku miliyoni 11. Natwe turi miliyoni 4. Ukuyemo ga yarongoye. Na MEILI. Ushobora abasazi. N'abapede. Mama wacu none. Nabasigaye. Ni ibintu bikomeye cyane. Tugomba gukora cyane girls. We need to work hard. Kora na bindi byari byakera nibwipasa. Ariko ari muvuga ati kesha abigeme birabagora gukorera hamwe. Yego. Ngo muba mufise utuntu tumwe mudahuriza. Nawe uri kubibona kudahuza abakobwa muri kamere yabo bafise ntuzenya ya competition. Ni muri kamere kujya Imana ifise ingene yaremye abahungu. Abakobwa nabo nyine bafise ingene ya competition. Muri iyo competition biri mu vyuka usanga umwe abona mengo ryaramusha ubwiza donc atembere ko yari mwiza uri namwe wamurusha amafaranga urumva kakomai kakunditi just no mwegera kubera ko tari kuri level imwe. Donc kumenga ntitukwiye kuja hamwe or iyo mwamwe hamwe inguvu muzishize hamwe ni naho bikunda cyane. Hari ababataho arabitahura nabandi atabitahura. Kugira amashaboneke nuko kubituku uko kumwe kuba kwahuye n'ukundi. Abakobwa mugiye hamwe murabona ko bishobora gutuma iterambere ryacu igihugu muri rusange ritera imbere. Byoshoboka muga muri ya kamere kacu kuko nako ndakubwira yuko dufise ako kantu ko muri ko kiyemera. Si utuko haje ibintu bya social media umuntu ya postinga yambaye kirado kumva umenga nawe utagifise byawo birarangiye alors que nuzi ingene vyagaje kugira kijya kirato kironga. Nuzi ingene vyagaje kugira imishatsi bimeze kujya bisaba yuko ukora hama bibaye ngombwa ukanasaba ubufasha ati wabigenjeje gute ukiga utitayeho cyane kuri competition. Buriya competition niyo yica cyane. Ndamutse abigeme baje gutira amawigi. Ubikuye kukivuga. Ndabikuye ko uraho yari yambaye wigi ejo. Twahuye hirya yejo mugenzi we yambaye wigi nyene. None wigi zirasa? Nishobora kuba zisa. Mu munsi umwe yayikuye kandi uwo munsi bari kumwe kandi. Ibyo birabaho cyane kugira ngo bemeze sakane koko kwemeza. Ndakunda abantu bakonjiga chapitre gusabikanya. Yego iyo ngo konjiga. Ari abantu ndakunda abantu batahura chapitre gusabikanya. Mugabo ni byiza cyane gusabikanya kuko nta muntu numwe yego exactement. No mwami yaragiye gutira ntuze. Urushinge. Kwa kuri ahandi. Cyangwa numva shonje MEILI. Turabe basi tugire nuko bakiriya baheze. Bantu b'Imana jewe ndababwira ikintu kimwe. Gael. Ndababwira ikintu kimwe. Ndakivuga amazi murakamererwa neza. Nuko kwa kuri ahandi ndakubwira ko byamaze kuzana indi poem. Je nkurikira the big boss. Ego. Boss lady. Fromage. Jenny sawa turi kumwe. Fromage. Ego. Sorry. Bira ko byatevye. Ni sawa. Isambusa. Kamwe ni sawa. Igaje sinifungura cyane. Akavoka. Kavoka. Ako bamwe ngira vyibusha mwenga no yireka. Yavoka ni nziza. Faut manger les fruits et légumes akubya ko kugira ugira amagara meza ni kurya ivyamwe n'imiburiburi ubironse nka bitanu ku munsi. Oya je je ndakubwiye nahejeje. Uri kuri regime idasanzwe wamona. Ariko cundabira hariye kumpera. Je nza kuba mpejeje. Iki amasalade na tomate tomate ni bon. Tomate ni bon voilà. Ibintu biri cru je ni nivo vy'iwanje.
ego ugire gutya rero kubera ifo ko ufungura ibintu biri équilibré Merci. tu vois kubera ko madamu wawe atari ngaha Ego. ndamugire mu kibanza gatoya ndagweke wow queen ani muri doki bantu b'Imana igerezaho boss lady oya none nanuze none du salade ego salade ni fresh none ngaho uzoburiye kweri aha uraza kubwira abantu ngo wariye kweri muri The Key House hari abantu bama bambwira ngo juste gare guravyibushe nabutuntu njya abantu b'Imana ewe nabutuntu njya ewe hari ibindi bintu biza kubera behind the camera uza kubyerekana bidasabye basi queen point bravo rero wibuke boss lady jewe ni bon je mpereza ngaha uzompereje ngaha safi sana nzakuba mperejeje hama naberekeje yuko aha rero sigaye wirira amasalade gusa je ni queen point midasa ndumu vegetarian reka ndagushaka basi aka sauce kugira ngo imere fresh sana iyi bayita gute boss lady sauce vinaigrette gaye voilà wewe mugabo uri bayita sauce vinaigrette nuko nyane gaye banza urinde ndakwereke kanda guhe iyi voka kubera jewe ntashaka kugivoka sivyo none yego ivoka ni nziza gaye cubereke ukuntu tumeze neza dupanze fresh wow sivyo kuyindi point midasanzwe merci bantu b'Imana bama bambwira ngo juste gare ngo afisa kayaba urabutuntu nifungurira iminsi yose ariko ndakubwira nti ibi birashobora gutuma ugira amagara meza namwe uzobisanga atari muri The Key House kwa kuri ahandi ndabura ko vyamasuzana indi point midasanzwe ngaha hariyo iyi ni anana iyi nayo ni passion tugiri Imana na jewe achana na passion nuko nka mpejeje boss lady queen point midasanzwe ani muri The Key House kwa kuri ahandi abifuza kugira ama anniversaire bigenda gute imanza zitandukanye bon abifuza kugira ama anniversaire ama dîner imanza zose zitandukanye isufi ko batwakura canke twegera hama tukababwira ibikenewe byose kugira ngo tubitungane inyuma ya Born to Shine abarundi bakwitege ku MEILI inyuma ya Born to Shine katwanze tuondera amafaranga kugira ngo ndabaye imiziki urazi ko namye ndabaye imiziki imeze neza ama video akayangana reka rero maze ndondera amafaranga gahe yego hama mubusure mubone muri ryashusho nyene amafaranga y'Ibujumbura yagoye kuronka gahe urabiri yasho mbaka kandi ko ndayegerana nyose guhajya iyo umaze gukora ikintu ukabona bya bindi washiramo nibiko biragaruka yego ubanza urindire gatoya sivyo komsani basi uvuga ati ndatoya andi mafaranga uvuga ati aya ndayahevye ndiko ndaryoherwa ntaco bifate nkuko nabanagiye muri voyage quelque part canke nkuko nabana nashoye kwiyofra ikindi kintu uko jewe naritanze mu muziki uko bishobora kose ningubuzane zose mugabo uburyo nashiramo ntibigera bugaruka ariko tuvugisha ukuri mu muziki tuvuge ko tamahera rimwe arimwo sinavyanse mugabo umuntu afise mindset ya business nga mu Burundi sana uvuga ngo kura urashiramo ingufu nyinshi cyane gose kugira ukora umuziki bon personnellement parla kuko umwe wese arafise ingene aba afise target yiwe bisigura kuri taza kugira ngo bamenyekane n'abakora umuziki kugira ngo bakuremo umusaruro Jesse ni nkora umuziki kugira amenyekane canke mbu umustar je nkora kugira ngo ntungishe umuryango wawe canke uravyumva nawe donc rero umwe wese na target yiwe je nkora kugira pour gagner et je dépense pour gagner pas pour juste dépenser donc MEILI akajambo gasana kanyuma ubabwiye iki imbere yuko fyatura tuno tuntu numve ukumva twose two boda kuzuye akajambo kanyuma nukubashimira kwanza kuri umwanya mwakoze cyane yego mahora muza mukoresha abandi mbwa nanje no musi ngavuze ati no musi nawe kameme katukubaza ijuri nababeshe twaratumukena yama mu voyage yama ariko arakora ibintu byinshi naruhuka donc kubashimira cyane nabahora bibaza ati MEILI yagiye hehe nibaza ko mwahabonye ni ngaha kandi turuguye imiryango iruguriye dukora kuva mu gatondo gushika mu ijoro ni kuvuga umwanya wose mama dukeneye twa duhari rero ababaza ati MEILI yagiye hehe MEILI w'umuririmbyi arahari sauf que ari mu bindi bintu bituma arondera amafaranga kugira ngo wa muziki azogarukemwo ameze neza niyo mpamvu nababwiye ati I was born to shine mfise umwanya wanje wo gukayangana nkuko mubizi yuko inyenyeri ifise umwanya wo gukayangana ni inyenyeri tazima yari baririmbiye ngo umuzi aramuzi kwa kuri ahandi reka nabashimire ego reka nabashimire ndabwire ni branch kwa kuri ahandi aha ni turo ya mbere ituru ikika nk'iya 10 ho muza kubona napasutse ndabwira nti mukaba amezagire abandi ndiribiza byose byo kumfukora ku mubiri ama tuzogaruka ngaha mufise n'ibindi bishasha umwanya wose vraiment umwanya wose murahawe ikaze pakundi nyene hahandi umugani wawe n'ababandi nuko bantu b'Imana ikibaza ni iki ukumbuye MEILI ukumbuye juste gale ukeneye ibintu byose bishasha ukeneye mu bijanye no kumererwa neza ikibaza ciza ama service meza kana nyaruka ni muri The Key House ndabwira ati baba cha salavista uraushiro mushiro ushira none